Uburundi buja kenshi ku rutonde rw'ibihugu bihobahoba kw'isi ku bwa Transparency International, aho iryo shirahamwe risigura ko indongozi z'umugambwe CNDD-FDD zashize imbere kwigungira k'ubutunzi bw'igihugu kugira ngo zikingire ubutegetsi bwazo, ukubura ubushobozi bwo kugenzura neza ibijanye n'imibano hamwe n'amanyanga mu bijanye n'amatora bituma inzego za politike zihungabana ku bw'iryo shirahamwe, aho rimenyesha ko intwaro ya CNDD-FDD biyigora kubahiriza impanuro zijanye n'ubutungane hamwe na politike harimwo ingingo zo kugwanya igiturire. Ishirahamwe Transparency International rivuga kandi ko ata muco ujamwo mu bisata bimwe bimwe, rigatanga akarorero k'ibisata bijanye n'ubutunzi bw'igihugu, aho Burundi bwateje imbere ibijanye n'ubuhinga bwa none muri ico gisata, ariko gutunganya ubutunzi bikagumamwo igipfungu muri ico gisata c'ubutunzi. Abanyagihugu n'amashirahamwe yigenga barakumiriwe. Ivyegeranyo bijanye n'ingene ubutunzi bw'igihugu canke bw'amashirahamwe ya leta bwifashe bikaba bitaja ku mugaragaro kugira ngo abanyagihugu babibone. Ukudahana navyo nyene biri mu bituma igiturire kigwirirana mu gihugu, aho ishirahamwe Transparency International rimenyesha ko igisirikare n'igipolisi ata musivile yubahuka gusuzuma ingene bikoresha amahera, naho hojamwo ivyagiriji bijanye n'igiturire hamwe no guhonyanga agateka kazina muntu canke gukora yandi mabi mu bituma igiturire kigwirirana mu gihugu c'u Burundi. Ishirahamwe Transparency International rivugamwo n'ibijanye n'ikena ry'ivyankenegwa bimwe bimwe hamwe no kudaha abanyagihugu umwidegemvyo mu buzima bwabo bwa minsi yose.